mbega ndakubaza utaraheza kubaza ikibazo ababintaye ko ni mu waruzi bahora bavuga neza oya nabaye basanga bavuga bahora bavuga bike nta gishasha kirimo oya nta kintu conje ivutu niyo ndavyumvirije bimwe ndabica ko nirenganira kuko mba mbona yuko abareko babikora n'ubundi ntihamwe bavuga ngo ubuze ico atuka inka ayituka icebe yego nibohe yuko neza kubabwira ngaha nyine kwiganira aba muri ko murabona ibitutsi vyabo hazogera igihe bihere baburi ivyo bantuka yego ariko je ivyo ndabavugako nk'ibifise bigaruka umwanya wose niyo bavuga ngo ijambo rikugumye mu kanwa ricika inkonda hama kandi ico bomera coco amaborogo y'imbwebwe ntabuze ntaritiro amaborogo y'imbwebwe ntabuze ntaritiro irasinzira ziriho zirabwejagura ushatse kuvuga iki Apotre ushatse kuvuga yuko muzireke zikuge imbwebwe nabonye harimo n'abitwa ngo imbwa zitukura imbwa itukura zireke zikuge zireke zibweja ndari igihe bampambye baragira acte prophétique yo kumpamba yego bafata ifoto yanje bashira mu isanduku bashira mu kuzimu bati uyu nta bindi minsi isigaye turasenze aho yapfuye none urabona baguma bagaruka basanga nkiri muzima ndacariho hari abantu ngo mpisuruda runini uravyumva abandi natutswe no kuri mama bakakora ishano ryose hanyuma hari n'abavuze bati muduha tukamurasa amasaso 9 mu mutwe urundi tukamurasa mu gihimba cirondoka urumva hariho n'abavuze yuko niswe igihemu niswe ikigarasha nitwa intera hamwe y'umututsi hanyuma rero bavuga yuko nakubise n'umugore wanje nifundira gose baravuga yuko ndi kinywa amaraso ndi kirimayima bakwiye kumenya umwasi bafise n'ingorane bafise yariyo ahubwo ibihemo niba riyaye bakorana n'abicanye bakarya ingurire bakaja kwicisha bene wabo urumva abantu bagapfa bagatikiza ababo kwibwa inka guturirirwa amazu gusamburirwa ibintu nabiriya nivyo batagomba ko tubana yatuvuga kugira ngo muhirwa mbahaga kuri no munsi kuri rezo sosio yabaye ikibazo kuri benshi bavuga bati uwondeye ivyo ndamutera abantu batangwe baronke ico bavuga kuko bamwe bari bamaze kurucira bararumira kubira ivyo bavuga barabuze ivyo babandanye bavuga nivyo nabana babwira ngo ikinyoma kije kiza cishongora cikumira amashi kizi ngo kirakomeye mugabo kuri kwamura kuhashika kikayonga aho yakwisashikiye ku mucana ibihe byiza cyane kuri bamwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast nizere ko mumeze neza cyane ku bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kuba mugira uruhara kugira ngo bino biganiro byacu tubandanye tubikora tunezere kuko tuba tubona ko ibyo tubashikiriza namwe bibanezera nitwa Suleimani niyo nkuru nkaba ndi mu gihugu cy'u Burundi nezerejwe no kuba mu gihugu cy'u Burundi ariko nezerejwe no kongera kugaruka muri bino biganiro ndi kumwe n'umu expert wacu dukunda cyane akunzwe n'abarundi benshi ndetse abanyarwanda baramukunda n'abanyamurenge baramukunda abari muri Afrika n'abari mu mahanga burya ni benshi bamukunda nuko tukumbure turoza ngo tubadondagure ngaha ni Apotre Isidore Mbayahaga nongeye kubaha ikaze muri Utamu Podcast Apotre ndakengurukiye murakoze cyane munsi morale menga yagabanutse kandi twimirije irahari naya masaha ageza aha yandi ho nta musonga oya enzi ngo obo arimo rare yagabanutse kubera hahanze nabonye menga ibintu byabaye byinshi yaba ibitakuvuga neza yaba nibigutera ubwoba nabonye byabaye byinshi rero ndavuga ati nari mbuza ati reka none kubona bwawe ko yahora afise morale yagabanutse nayo masaha ndibuka ko nigeze kukubwira Imana itanga byose yego jewe mu byo yahaye abandi naje birampaye bitari bike ariko ico yanyimye ubwoba singira nafite nta na gato fise ubwoba bwo kubesha kagira ubwoba bw'icaha n'ahandi ngo abantu oya ntabwo urakoze reka cemera ngaho nyine mbudatinya abantu uyu mwanya nanje nibaza karongiye kubibonera ko wowe utabwo bugira
aha hanze ibitutsi ni byinshi, apotre umwicanyi, apotre indaya, apotre umusuma, apotre amabi yose ishano bari gutayeko ariko hari abantu nkabona biva kure y'urubibe rw'u Burundi, ndavuga ko biva hakurya. Mbega ndakubaza araheza kubaza ikibazo ababintayeko ni mu waruzi bahora bamvuga neza oya nawe basanga bamvuga bahora bavuga bike aho baganye ikibazo rero nagize apote ko ntarinda kuzi ko ushobora kuba uri umwicanyi, ntarinda kuzi ko uri umusuma, ntarinda kuzi ko uri umugambanyi uri kurategura genocide nawe ngurimwo ihonyabwoko by'abanyamurenge. Ikibazo yuko wishe n'abantu ariko abantu wishe numvise hari umupfasoni araho ngaho hakurya ya Kanyaru yabivuze ko igihe bapfa ngo abo bantu wari ubifisemo uruhara kuko ngo ni warongeye iyo kambi warigeze no kubisigura nabonye rero bafashe umwanya barakuvira hasi baranjojanga yego baravuga ati reka tumunoze twerekana ibyiwe byose usanze nkiri muzima sanze atacuraba. Ikibazo rero nibajije apotre ibi bintu biriko biravuga nga hanze kuri wewe wabyumvise, hari ibyo wabonye na cyane cyane ko reka mpere kuri ibi bavuze yuko wewe ushobora kuba uri kurategura ihonyabwoko, uri umwicanyi n'ibyo kwiba byose numvise babivugamo. Mo urakoze ariko mu bisanzwe nta gishasha kirimo oya nta kintu conje ivutu niyo ndavyumvije bimwe ndabica ko nirenganira kuko mba mbona yuko abariko barabikora n'ubundi nihamwe bavuga ngo ubuze icatuka inka ayituka icebe yego nibohe yuko neza kubabwira ngaha nyine kwiganira aba muri ko murabona ibitutsi byabo hazogera igihe bihereba muri byo bantuka yego ariko je ibyo ndabavuga ko nk'ibifise muribuka yuko namande babwira minsi yose ntijewe nonezerwa n'umuntu ambwira ati kuri iki niki wabesha n'uvuze ati nawe ati ndamututo cyangwa ndamwagirije ikintu ari umuntu w'umunyakuri azana icemezo n'ahandi ho kuvuga ko watutse ngo vyombuze itiro byombuza ku akayabagu byontera isoni mu bantu bihenze ku muntu kuko ivyo ntacyo bivuze sinabishashe ubwa mbere hoho hari n'ibyo bagarukana byari bimaze igihe nabonye byo vuze bya video bivuga yuko hariho umupfakazi natwaye ibintu ngo yaciye kuri televiziyo y'u Burundi niko babatangwe babesha televiziyo y'u Burundi nta niyo baze kuko iyo televiziyo no kubaho ntikibaho iyo bavuze iyo bayavugiye ko iyo video nayo imaze imyaka 6 nabyo wumva rero kwirirwa bigaruka umwanya wose niyo bavuga ngo ijambo rikugumye mu kanwa ricika inkonda hama kandi icyo bomera coco amaborogo y'imbwebwe ntabuze ntaritiro amaborogo y'imbwebwe ntabuze ntaritiro irasinzira ziriho zirabwejagura. Ushatse kuvuga iki apote? Ushatse kuvuga yuko muzireke zikuge imbwebwe nabonye harimo n'abitwa ngo imbwa zitukura imbwa itukura zireke zikuge zireke zibweje ariko ntacyo bitwaye. Abo nabo bantu bavuze ibyo bintu ndabura twere batwita ko n'ubu nabonye ko akunda kwandika kuri X ngo yitwa imbwa itukura. Imbwa itukura mbwa urumva ari imbwa nyene imbwa baza kwitavugira kuga zireke zikugire. Ubwo muri rusange ufasha cyane baza yuko ibyo ntacyo bitwaye kuko nariswe umutinganyi bavuga yuko na bandongora inyuma byarumva narahawe narahawe nyene amazina atari make amaperasi atandukanye. Yego abanyarwanda rero igihe bampambye baragira acte prophétique yo kumpamba yego bafata ifoto yanje bashira mu isanduku bashira mu kuzimu bati uyu nta bindi misigaye turasenze aho yapfuye none urabona baguma bagaruka basanga nkiri muzima ndacariho. Hari abantu ukango mpisuruda runini urabyumva abandi natutswe no kuri mama bakakora ishano ryose. Hanyuma hari n'abavuze ati cyo muduha tukamurasa amasaso 9 mu mutwe urundi tukamurasa mu gihimba cirondoka. Urumva hariho n'abavuze yuko
niswe igihemu, niswe ikigarasha, nitwa intera hamwe y'umututsi. Hanyuma rero bavuga yuko nakubise n'umugore wanje nifundira gose. Baravuga yuko ndi kinywa amaraso, ndi kirimarima, naravuzwe yuko nafunzwe no mu mpimba nzize kwiba ngo amatelefone data wanje ishano ryose nkuko mwabivuze. Yego ariko ibyo byose ntacyo bivuze. Ibyo ni bya bindi byo ugomba guhubisha abantu b'imitima nyene mito, imitwe mito, ubwonko bw'ubunusu babyumva. Yego babandi kugira ngo babakatishe ukuri kw'amabi bariko barakora turiko turashira habona, ntibabandanye kubishira ku mutima, ahubwo ikibazo bacite mbaye aha. Kandi ikibazo bafise haba mu Rwanda haba muri Abanyamurenge, nibaza yuko ikibazo bafise atari mbaye aha. Oya, izina rya Mbahazo riko rica abavyeyi babo muri Minembwe na hehe n'ahantu. Oya, izina rya Mbahazo ryatumye abatari bake bahunga igihugu cy'u Rwanda, bahunze ubutegetsi ntibahunze amahanga. Urabyumva? Je nibaza yuko bakwiye kumenya umwasi bafise n'ingorane bafise yariyo, ahubwo ibihemo niba riyaye bakorana n'abicanyi bakarya ingurire bakaja kwicisha bene wabo. Urumva abantu bagapfa bagatikiza ababo, kwibwa inka, guturirirwa amazu, gusamburirwa ibintu na biriya, nivyo batagomba ko tubana yatuvuga kugira ngo muhirwa mbaye hagakore no munsi kuri rezo sosio yabaye ikibazo kuri benshi. Bavuga bati uwondeye ivyo ndamutera, abantu batangure baronke ico bavuga kuko bamwe bari bamaze kurucira bararumira kubera ibyo bavuga barabuze ibyo babandanye bavuga. Nivyo nabana babwira ngo ikinyoma kije kiza cishongora cikumira amashi kizi ngo kirakomeye, mugabo ukuri kwamura kuhashika kikayonga aho yakwisashikiye ku mucana. Rero nibareke rero tubane idose twari bareye guhuvya abantu no kubasamaza bavuga ngo ikibazo ngo mbahango byagenze ukuna kuriya. Bantu muri kumva twumvise siri tumwabuze n'Abanyamurenge nibamenye ingorane bafise. Ingorane bafise simbaye hafi je sindiganje bukururuzi rwa Rusiza. Oya, sindiganje wabo n'umunsi barimo, singira umugabane wabo, mugaye ibiriko birabi wabo, abariko barabitera no bariko batuma bantuka kugira ngo simba naenda bivuga. Yego mu byo bavuze rero je mundi hari n'uwo hakurya Kanyaro numvise nanje yamuzemwo atuvugira hamwe yuko twatumwe. Iyo ni kampanye, ni propaganda bavuga ati umuntu wese ashobora kugira icyo avuze cyo kutubeshuza, cyo kwereka abantu ibyo turiko turavuga ko ari ibinyoma, cyo guhishira habona amafuti turiko turakora, amahano dukorera abantu, uwo muntu wese tumuzimye ntasubire kuvuga. Rero barabizi bati tuzimije mbaye haga wewe, mbaye haga urumva yaramaze kuba nyene umuntu gwemera mivumo, ntacyo tukimugira mugabo aje kuvuga ateka dutere ubwoba n'abajya bafise amakamera canke ama YouTube channel ntibasubire kumuha ibiganiro. Ibyo bazobaha n'amafaranga, babemerere n'amafaranga, babwire bati pfuma muvuga tubaha amafaranga, mugabo abantu bavuga ibitugwanya ntibasubire kuvuga. Ariko mumenye igihugu imbere Uburundi imbere nk'abarundi rero ni bandanye igihugu imbere muhaguruke tuvuge amabi bakora, hanyuma twereka abantu bari kubateranya n'abantu barondera basi hirya no hino. Aya mahunya bwoko bariko baravuga nayo basubiriyemo, hahunya bwoko byateguwe n'u Burundi, nahunya bwoko byateguwe na President Ndayishimiye na leta yiwe, baritanguye ataraba president ataranegereza bararibandanya kuko bavuze ngo bafise inzira igihumbi cyo kubamara bakabakurayo. Izo nzira igihumbi rero kuva batanguye guca mu ya mbere nibaharure ubageza kuyakangahe. Apotre ngira ngo ndaremye kuko nane nibajije yuko bufise ubwoba bw'ikiganiro tugiye kugirana ko duhava tutanayaga kubera ibiriko birakuvugwa. Ubwo abarundi bafate yuko ibyo bavuga kuri wewe ataco bikugira ari nibinyoma wanavuga kuko nakimwe jewe mbonye gitana cyasinzira nta kibazo imbonye ko kujya kayabagunda gafise. Iyo ngiye muri village ngenda tete hot kuko ntacu umutima wanje nyagiriza, nta n'ico Imana nyagiriza. Yego nayo mwe nabo ntaho tuziga duhuriza na rimwe, tuzokwama tuyaguko bari mu ruhande rw'ikinyoma nayo impagarariye ukuri. Jewe n'ubundi bisavye n'abagira amakomandere babisabira ibyo maze kuvuga byose nibavuga bati kuri ingingi ni warabeshe, aha warabeshe u Rwanda, aha warabeshe Azarias Rubero, aha warabeshe Moise Nyarugabo, aha warabeshe Kibasumba, aha warabeshe Kanyiki,
warabeshe bajya abantu bose maze kuvuga hagira umuntu umwe anyomoza kuko nta n'uwo bishobora kuko nagiye ndabashiramo n'amajwi yabo barabyiyumviye jewe ntaco navuze bo nyene bativugiye kandi bakivuze hakiri kare nibareke rero ukuri n'ikinyoma bihangana rero kwibazaho kuko womvuma kandi usanga uri kivume umuvumo wawe ntiwofata umuntu yera nibikunda ni Apotre rero Izorimba yahaga ariko araremesha abarundi araremesha n'abakunzi biwe muri rusangi narabonye ni benshi abanyamurenge burya gukunda ntabwo ari bake ni benshi cyane ko nabonye n'abanyarwanda baranezerejwe n'ibiganiro byawe ugenda ushikiriza ariko nashaka kugera ku mazina mwamwe kumbure ntinya kuvuga kuko numva ntibyari bikenewe ko hari n'amazina wari warambujije ati kizire ntuzusubire kumbwira ayo mazina hari izina riraho ry'umuhungu avyibushe sishaka kurigarukako hari n'undi mugabo avuga yuko yagiye mu gisirikare amaze imisi akora ibiganiro hirya no hino n'uburenganzira kujya hari n'umupfaso naraho nawe nyine ngira ngo barimenya umupfaso naraho yavuze ati shobora kuba kubera uruhara wagize mu byabereye mu Gatumba nashaka wongera ubaho umuco ko mu Gatumba utigeze urongora ikambi yo mu Gatumba kuko bo bavuga yuko abanyamurenge bapfiriye mu Gatumba ari we ngo warorongoye ikambi kandi utigeze uba administrateur w'ikambi mona migeze no kwama nisigura kuri ico kintu ukuri kurazwe je kambi yatanguye kurongora ni kambi y'abanyekongo yari imwaro ku musozi wa Gihinga ikambi y'abanyagatumba igitewe gise ngo atangure n'akazi yego uretse no kuvuga ngo ndayitwara nta n'akazi nakamwe rwakora nta n'akazi nakamwe waronse uwa mwigemere wawe cyangwa isa mufaso nizere oya narabivuze acavuga ngo ndamutuse ngo ntagira ubwenge n'ubwo uvuga ubwenge arabufise kuko sugera mujana ku musharani arijana urabyumva ubwo afise kamena afise ubwiwe nyene muga mu kirundi bavuga ati utazi ubwenge ashima ubwiwe iyo umuntu amaze kwibaza yuko ashobora kumenya ibintu kandi bamubwira ati byo sivyo namenye ko atari byo kandi kuguma byemeza ntibituma bicika byo ntibica bibukuri eka oya kwibaza yuko woguma ubwira abantu ngo nisigure ngo bana akabarapfuye abona mbega bariko barapfi Rwanda iwabo ko atabavugira abiriko barahunga ubutegetsi bwa FPR akorera ko atari karabavugira none ariko avugira bariya kubereka ntibagira babavugira Moise Nyarugabo canke baza ari yasuberwa muri rero bandi makuru takavuga ati Mustanteri yarurya ko bazi ukuri canke abanyamurenge babaye mu Gatumba woje kubabaza bokugira ko bayaga baye Mustanteri kambi impunzi yo mu Gatumba cyane rero ni bya bindi bavuga ati uyu muntu twokora iki kugira ngo turabe tumuzimya azime noneho nimba hari n'abantu bariko bakurikira ukuri avuga bagire dute kuri we yego bagire ko amakenga kuri amakenga bati finalement wa muntu naho umukozi w'Imana urumva yarisha abantu canke n'umwicanyi canke urumva ati arashurashura ndetse na bya bindi by'inyuma by'abagabo bya Sodoma na Gomora birimwo kugira abantu baturumbura amazi bati ariko ibyo ikinyuma kizofata mwene cyo yego ariko je ntibindaba cyo ni ndakiri mugabe cyo womera coco umwanya batarareka gutera umwanda mu gihugu cyacu yego umwanya batareka guhureshera no gutukwa inzego zacu indongo zacu bera ku mukuru w'igihugu n'umutambukanye n'inzego zose ntibarinde ngo mbayahaga bazobuzima oya ntibikunda oya nababwiye naho ubugitera bwo kuko baragira amaterabwoba bakira amaudio azimisi nakira amaudio ava za Buraya za Amerika za Australia za Rwanda ishano ryose batumenye umenye ariko nagira ndababwira tugiye kurangira hakurambura imbwa wobaho umunsi umwe nk'intare hakurambura imbwa wobaho umunsi umwe nk'intare wabaye yewe hoho kandi n'umwe uzonaramba ikibazo sije ikibazo bafise barakiza abo bariko baravuga ngo mu bigonya bwoko bari bagirirwa barabizi sije ndiko nafata abana babo ku ngufu sije ndiko nafata abagore babo ku ngufu sije ndiko nanyaga inka zabo sije ndiko ndababesha ngo nibakotiza amafaranga ave muri za mahoro n'ahandi ngo bariko barubikira biwabo kandi ayo mafaranga ntashikeyo mwawe n'urwandiko abitwa gakondo banditse bavuga yuko iwabo bishwe n'inzara batagira isukari batagira umuti batagira gahuzu batagira ikintu na kimwe mugabo bamaze imyaka n'imyaka
bakoteza amafaranga yo kuvuga ngo areka duha gufasha abavyeyi Abavyeyi wawe. none amafaranga yarore turabigaruka ko kano karakomeye gose Apotre rero ngomba shike ku musozo w'icyo gice twari turimwo cerekeranye n'ibitutsi ibitutsi binovuga ngo ngaha hanze bivuze ubuhuha kuri wewe ariko turashima Imana ko ukuri buri gihe kuratsinda yego nibaza ko nubuye gutumwa woha umurundi uyu munsi ariko arabona ibyo bitutsi bikugarukako ivyo canke umukunzi wawe nta murundi nobiha kuko je nta wunjejwe kuko si ndugwego kanaka ibyo byose nta mugwi kanaka nobwira ngo abarundi jewe barundi ntacyo nababwira muga abandi bagendera n'ukuri gusa kuko ibyo ndiko ndavuga sinsorukira umugwi n'umwe w'abarundi nta mugwi wa ntumye sinumuvugizi wa leta urabyumva mugabo ndi umwenegihugu mpagarara ku ngingo ya 72 bwizwa shingiro igihugu citewe buri murundi wese arahaguruka akigwanja cyangwa kiburanira naho ndi kandi no muri abarundi kuravuga sinobabwira ngo menye ngo mbwiye abashaka bariya kuko no muri bo hagati harimwe ariko batiza umurinda abansi b'igihugu harimwe abana batereje bitutsi badutuka hari n'ababwira ama information atari yo kuri twebwe rero umuntu ari we wese yabo wacaga wahandi nibamenye yuko bafise ideni ku gihugu cyabo kandi ideni y'igihugu uzorinda ufutaje kuririra rero ukuri kubukuri igihugu kiza imbere ibisigaye nibadutuke mugabo ico kimwe gusa naha aho ushatse kuvuga gushira mu migere Naku iyo oya ndibavugireyo nibakomeze bavuge utaje kuvuga ngo ugiye kuntera aruko aramajambo gusa Kagame ntiyabivuze ubundi bwasi nabyumvise abanye agacishije bati nta muntu n'umwe yishwe n'ibitutsi wapi nakoko twaragahurije yego akoko ata muntu n'umwe yishwe n'ibitutsi nta uhari nta numwe barenze bagutuka ikintu kumva ugize agasibe ugize kugwara kumva ubuzitiro niki ntibagututse bashize habone ibyo wakoze baba bakoze kubabuze amabanga y'ibyawe nayo umuntu wagubwiye ibyo utazi utanakoze ni kujya kwimbwa igize mu muyaga yego nta bindi nca wirenganira arakoze Apotre ngira ngo abantu baratahuye ni kimwe aravuga ati ibi bintu bariko baravuga by'ibitutsi kuri jewe canke se kuri abana bariya ni mu ntumbero yo kuyobya amarari bagende babesha abantu ko hakuri ko kuravugwa abantu bakwibagire kandi guhari ari byo tuko turavuga rero tisineze guhindukira nta nico binangira ibyo bitutsi ati je ukuri kwanye ndakubandanya nuko nyene ati babandanye nabo bagira iki babandanye batukane yewe yanakoreje n'ijambo rikomeye zibweje zibandanye zibweje nawe amaworogo y'imbwerwe ntabuzi ntaritiro ntabuzi ntare itiro oya kabisa